Yohani ahari wewe ugomba wiruke niruka njahe bisariho bekunzindukira amasaha n'amari mbe nari bwakuzindukire nje kukwishyuza udufaranga twanje aho akampendeye nike uhenda anzo mbise nihereze ibyo narindimwo kandi abantu bobo ntimwubaha aho rero ugira uburancabiranya kugira nibagira udufaranga twanje ufitiye mbe ivyo byo ngo nibi wa mugabo we kandi narakubwiye yuko utazigera usirimuka ntuzi bishasha biri mu isoko nkuru ya Ngozi kuri wa mugabo bitwa Nimbona Boss iryo zina rimberera rishasha mu matwi yanje numwe batazira mu jisho ndamuzi ubu rero ngo nibiki urabona ko Ngozi twamaze kwibasigwa n'ikibazo c'imbeho Ngozi nivyo vya kuvubu amashuka meza kwa Nimbona Bosco uburengeti bumwe wifuka bugatuma utararura razirana nahandi atari kwa Nimbona Bosco amarido kwa Nimbona Bosco ibirato bimwe vyo mu mazi canke mu gondo nibi vyondo baronzaniye na tunyaruka kwa Nimbona Bosco uko ndabona uri mu bantu bamukeneye cyane kandi yogira ica gufasha hewe amayeskwime ibitambara vyo kumeza imitaka ivyo byose mvuze uzobisanga kwa Nimbona Bosco mw'isoko nkuru ya Ngozi none ku telefone ho umuntu yozura kumuronka gute ico carakemutse umva muhamagare kuri 68 83 aho kabura mutoye urambariye kweli mutwe dufaranga twanje rero hama mpeze nce ewe ntugire ikibazo amafaranga yawe nayateguye kwari ukwivugira aho bwenda tugende tujanye kuko naje nari ndamukeneye nitwa Ndimbati nitwa Nick Dimples nitwa Didier Kamanzi ndi umukinnyi wa filime guturuka mu Rwanda ndi umunyarwanda muri sinema nyarwanda abandi umuhanzi nkaba n'umukinnyi wa filime mukore subscribe ku Inkinzo TV ndasuhuza n'inshuti yanjye Joachim nkabasuje cyane inshuti yanjye yitwa Joachim kuko ari gutugeza ibi byose cyane kuko niwe utuma duhura mubikore mwakoze cyane ndabakunda respect Ibanga nje ndashaka kumenya ikintu nakoze gituma utanyishimira kuko nje ndakwishimiye na cyane kuri umugore wa grand frère wanje grand frère twonseri mwansigibe niwe ndiye n'amashuri kugira amara amashuri matonya ariko aranzanye wiwe menga nje kumwicira umuryango uraheza ushaka nishimiwe ko waje umwe murebe ujya mu buzu bwuzuye mwinda ushaka nishime kusiga uri bogare bakuguriye impuzu usiga afise amatelefone none uri kuranzana ku burofa ngo twishimane umunezero je nawe twahatugirana iminezero no sibyo nshatse kuvuga ibi nivyo warumpamagariye jewe uzi gutesha umwanya abantu gusa uranyumva neza n'uwundi muzi sinkeneye kwanikiza amenyo hamwe nawe kuko ntitwapfutse mu ndimi kumengo ujya ntameze neza ganani oya shira ameze neza twayiko turaganira ibintu ahantu nshaka kwiga karambwira ko yarazi ubwenge cyane mu ishuri hewe ivyo yavuze nivyo je nyana kubwiye murabe ibintu bitunganye neza turaza gusubira hano nta kibazo bayishe nibaze ko tuza guhava dusubira sawa bro gute turiko turitegura mbe wamaze gushika sawa reka tuze reka ndamubwire madamu aze tugenda thank you ahubwo imana ishimwe sawa sheri
wantebeje vraiment Sherika hoshi yanjye. ngiyi ndayifise bake. Peti yangu vipi? Safi man. Ewa numuji numuji ndakese ri mama yangu. Wewe waje ngaho wambaye ibinyebete wambaye ibishambara ibihuzu byatabaguritse. None ndebera baguhinduriye ubuzima mu kanya gato nanye nirirwa ndajya gatigito ngaho kubikoropesho nijya portal. Uravyibuka kujya munsi n'ingene wafashe nabi man. Ega peti yangu bujya hajya je nagutanze kubona umuji. Man umbwira ngo bapiyo ngo ni bapipi man uravyibuka. Ubwo we nukuza ndakoropa nawe uri kurateka. Man woza uramfata neza man woza ndagufyondera akantu jewe. Wewe jewe ejo boss yaranyicaritse ahantu ngo je ngo yari umukobwa nshaka kuzana muga ndamubwira oh no ça n'existe pas nta undi muntu uzosubira kuzana muri uru aramfukamira arivundagaza mu byombo nariko ndakoropa arivundagaza yinzoka ndamubwira genda uzane wewe na bintu vyawe byo gucanga indimi turetse no gucanga indimi burya ikintu nanse tabora ne touche pas boss parce que je suis l'enfant de ma mère encore nizigihumbi ngaho ndakwereke igihumbi gusa igikoze kigama genda mu magisi rega jiye man ko nta ndege mfise mwaya uzanye bibiri niyo mfise rega man nta gihumbi mfise we ntumpaye 2000 aya mukanya arahinduka ibihumbi 10 wewe ukurikirane yabyo urahabona yagiye ndahabona ewana peti yangu we ni mwana mjini wewe ubu maji bwa mbere nagize nubwo kuyabika burya hajya na fye muri caisse de boîte canke boîte nuko ko nawe muno mwanya atayufise mu mufuko wowe hajya iyi ni intango haro nandi makuru uzozura ari hapaje kwa pla uri seriye none man urayajanye nyene oya ndayazanye sindajana kandi arayantiye mama c'est le petit besoin ujya wowe n'umusuma wawe no kubwira grand frère akakwirukana urayandiye uko nyene
cyane basi ko naguheruka kuri wa munsi kuri mariage nari ati amezi abiri araheze vrema ataza no kuturamutsa ariko mbona ari sawa murakomeye ya tumeze neza cyane mbega ku ishuri gote byagenze neza mbengo diploma zoshazi bahagarika nani nasigaye nitsibiri cyane naona ni sawa kabisa naenda bakumbuye gose ariko umusaza wanyu wewe umengo sivyo arimo hasi ibindi bimufata bari muganiriye bisanzwe gusa nta birenze tu shiriwe nawe nturuha nani inkofero ntirohishe inkofero ishinga arabuyasha yakwisha hawe cura barega shuhe mubwira ategura ibyo gufungura kuko je ngo masubire ku kazi shiri bigira bishike ku meza turasubira mu joro nibaze uragiye udashite no muri chambre okay ntangora turavuga kuguma widora nk'umukecuru n'ibindi icara ngaha ngira twicarane kandi je nagira umbwira wariye gatwatetse ibitoki imisi yenda guhaye ibitoki mbana ubisigaza hari abantu baba bisonze bakeneye kubika ngo ngwiki mwatetse iki ibitoki gashwe ibyo uza gushuhira ku bitoki aha arakuja kwa mwiswari na wakundi wari jiyo nturuka jewe iyo navuye misi yose twaginya miyo nturuka kandi ngenda kubiru hande ngenda kugaburira amazi gashwe ngo ndakubwire kwanza nje wapa Nesiga makanyaga wakata makuru giye. Watangwe makanyaga twibahana. Mbwire. Makanyaga ndakoma induru. Ndakurare kuneza makanyaga. Komye induru nanje nkoma induru. Makanyaga ubwiriza abanza uritekereze nkubwire kwanza. Mbariri. Bega shwewe bisaba nkubona mbuze umuceri mbuze n'inyama. Ntivyasaba nyene nawe njomba kantu urabona n'inzu yanje nini yankoro. Irya nzu burya je ndayifite. Inzu yihe makanyaga? Irya nzu yiwanje. Bisaba nyene nkubu nyene ugende kundaza nyimba none ashobora nyene umviriza ndakugira umuhungu ngiye kugaburira amabuja neza heje mu gitondo wibonye ibere gumye ibyawe na kare nari nifungiye birakureba karazunguza ubwinyo rekuza ubwinyo butonze nk'amatushe ya telefone bikurantanze bikunze n'ibiki oya nukuri mba ndi ngaha ndacatinga nyene mba nibaza nkanga abakobwa ko mukunda gucatingira mu cyumba oya nabusanga muri salo basi none uri muri salo ntitwagusangaho tugatera inkuru muri salo televiziyo biri kiraka mba ndi muri telefone cyangwa ico mfata nico ndeka uretse ko nsohotse hanze ngira harashushe numva hakanye Ngozi yarakanye cyane gose je ngora nguma mu bipira gusa je ndabimenyereye nshobora kuguma umupira ukamba ariko mika ndakubaza ejo hari akantu nashatse kukubaza gusa ncambura ngene ndakakubaza nuko utandukanye na mwene wanyu ufite ukuntu wewe umenga urugurukiye abantu since uratandukanye nawe cyane sha abakobwa turatandukanye rega mutonya wanje niko nyine yimereye ni comportement ziwe yakuze kujya nyene ako si umwana mubi oya si umwana mubi ko yari umuryango wanyu muri ibyuki walahi hapana wewe so basi kujya kuntu ubona meje menga rivumbura cyane ari shofa aka abakobwa benshi la majorité niko bameze ntibizona kubabaze uzomwakire kujya nyene umubona canje muri kumwe kwe ndatinya no kuvugisha ajya kidogo no kumva urushishwa ariko wowe watinya kumbwira ko wumva imbeho nyine arakanye nje ko menyereye narakunda guha umupira basi wo wambara umupira nje ndamenyereye nta kibazo kandi wambaye isenga none sindamenyereye ahubwo ikibazo tikaragukwira ko umenga bakugaburiye neza cyane Regi ntasoni urugo rwanje muri ko murakaresanya Mika
ziba ibi nivyo byakuzanye iminsi ibiri uriko urabitahura uko bitari nasohotse nambaye umupira antije wiwe imbwa kiyi man urambabaje ibintu babitahuye nabi nari ndamutije umupira gusa yambwiye ko yumva imbeho ziba ngaho uri kumbwirira Kercy nawe kabikavya bika unyitondeko nyibuze ubwenge kurikira Kercy niyo mayibo Kercy yakura Kitagenda neza. Shiri changata. Shiri kumwe mumeze neza. Bwira ndakunda. Shiri. Ndakunda. Shiri dushaka kumva Rey. Rey yagize iki? Situkuna gutahura. Rey yagira afate ku ngufu Mika. What? Iyo tabatesha. Shiri, no. Ivyo byaba. Shiri tabatesha ibara ryari riguye. Aho n'umutima wanje uraremerewe cyane. Ivyo uri kurambwira nivyo cyane. Ishaka kuguhenda wewe. Ibyo ndakubwira nabibonye n'amaso yanje aya abiri. Ntiwivune. Bindekere. Hey!